Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bariko baradukurikira. Iki ni ikiganiro nezererwa urugo rwawe, ikiganiro c'ingo n'imiryango n'abitegura kubaka izabo, mutegurirwa na televiziyo Muhoza kuri YouTube imisi yose kuwa gatandatu. Jewe ndakibashikiriza ni Clemence Gasana. Uyu munsi tugiye kwiga teme yacu ivuga ngo intsinzi kuri kamere. Kubera iki intsinzi kuri kamere? Narigeze kubigisha ndababwira mu ma episode yaheze yuko ushobora kurongorwa n'umuntu canke kubakana n'umuntu washika mu rugo ugasanga ubakanye na kamere yiwe. Ivyo rero birakunda gutanga ama deception ku bantu benshi, ugaca usanga umuntu abonye ko yitaye mu ngorane zidasanzwe, akavuga ati none uyu muntu burya jewe tuzogumana nyene imyaka yose ameze uko. Rero ugaca usanga agize ingorane. Yarakundanye n'umuntu kandi umuntu mwiza, yaba umukobwa canke umuhungu, ariko kamere yiwe igaca ikubera intambamyi. Rero nico gituma tuteza kwiga, tukiga ibintu vyose kugira ngo tumenye nimba ufise iyo kamere wibaza yuko igora abandi, kuko umuntu aba abizi ko afise kamere iyi n'iyi, ko ishobora kugora abandi bantu bari kumwe, iyo kamere ayihebe. Nagira ndababwire yuko jewe nkishika mu rugo kamere nari mfise yanteye ingorane. Ubwa mbere ni isuku. Nakunda isuku cane gose ku buryo nta mukozi yamara indwi. Jewe ntashe mvuye ku kazi nshitse nkabona musi y'imeza hariyo umuceri kandi umukozi ari ngaho, uwo mukozi yacara aragiye. Mbonye ibitangurirwa, uwo mukozi yacara aragiye. Mbonye ikintu amasahani atogeje neza yiriwe ngaho kandi amazi arahari, isabuni irahari, umukozi yiwe ngaho, nkasanga ivyombo bitogeje, ntashe saa 11 mvuye ku kazi, uwo mukozi yaca agenda. Ndakubwira yuko umugabo wanje yabanje kumusengera, yaransengeye ati ndagusavye, uwo mwanda ubona twese tutabona ni vyiza ko tuvyereka Imana, kuko ntibisanzwe ko nta mukozi uzotunga, nta mukozi muzobana, ntibikunda kubera isuku yawe irarengeje. Hanyuma aransengera. Rero burya nagenda biheba buke, ivyo mbona nkavyikorera, nkacamera nk'umuntu atabona. Nanje narasenze ndabwira Imana, mpa amaso abandi bafise birya bintu mbona, kubera iki abandi batabibona, kubera iki abandi bitabatera ingorane, jewe birantera ingorane. Umucafu urantera ingorane ku buryo numva umengo merewe nabi cane mu mubiri, umva ngo sishaka kubana n'umuntu afise umwanda. Mugabo byatevye bihera, nkaza ndikawusha, nshoboye kubikora nkabikora, ntabishoboye nkabireka buke. Ndavuga nti kamere ibi bintu birabuza abandi amahoro, reka ndabigabanya, kandi vyarakunze. Rero intsinzi kuri kamere ni uburyo bwo gutsinda ivyiyumviro bipfuye, intambara zo mu mpwemu, ivyo tubamwo imisi yose, ivyo tumenyereye n'ibituruhije bituboshe. Hari ibintu bituruhije bituboshe. Umva ko narimboshwe n'icyo, si ikintu kibi, mugabo cari giteye abandi ingorane, gica giza ari kibi cane. Intambara rero nyamukuru burya ntiva kuri Satani, ahubwo intambara nyamukuru iva kuri twebwe, mu buryo twiyugururira Imana canke mu buryo twiyugururira Satani. Urumva iyo ushatse ko Satani yinjira, arashobora guca muri iyo kamere yawe, ugasanga urugo rurononekaye, ugasanga abo muri kumwe, abo mubana biranse, ugasanga umukunzi wawe, umufiance wawe biranse. Kubera iki? Iyo utitahuye ngo umenye iki kintu nawe no bari gifise ari ciza, kirashobora kuba ciza canke kibi, ukavuga uti kiratera ingorane abandi. Giteye ingorane abandi rero urakireka, kandi vyaramfashije cane. Imigani 4:23, ico umutima umusha ukeneye nico gikomeye, umuntu akeneye Imana kurusha ibindi vyose. Hanyuma muri Imigani havuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Umva tutarinze imitima yacu canke ngo twirinde twebwe nyene, tumenye yuko hari ibintu vyiza dufise bibangamiye abandi, hari ibintu bibi dufise bibangamiye abandi, ngo tubihebe, birashobora gutuma urugo rutagenda neza kandi ibintu bikononekara.
Ego ikibazo nyamukuru c'umuntu kiri mu mpwemu, burya biri mu mpwemu mu mitima yacu, niho ivyo bintu vyose bidudubiriza niho biri. Urumva igihe cose tutariko turatahura ko ivyo bintu biri muri twebwe, burya ingorane ziracahari, kuko utabitahuye uzokwama mu ngorane zidahera. Wumvise yuko kugira ngo icyo kibazo tugikemure, umugabo wanje yaje kunsengera, nanje ndisengera, ndabona yuko ari ingorane kwama ntagira umukozi, kubera yuko nabonye igiharage munsi y'imeza. Ubu rero vyaraheze, ntabishoboye ndabireka, ariko kandi n'ubundi ndacabikunda, ntibimvamwo biguma muri jewe, mugabo ngenda ndatorera, kubera yuko nanka yuko bishobora kuhagabira abo turi kumwe. Rero reka turabe muri Mariko 7 kuva ku murongo wa 20 gushika 23, avuga ngo kandi aravuga ati biva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya, kuko imbere mu mitima y'abantu havamwo ivyiyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi vyose biva imbere nivyo bihumanya umuntu. Urumva kugira ngo umuntu ahumane harimo n'ibindi batavuze ngaha, ariko ni vyinshi. Urumva ko n'ijisho ribi ryonyene yuko rishobora guhumanya umuntu. Ijisho ribi, kuraba umuntu nabi, kumuraba igitsure, kumurabana akagaye, ivyo vyose ni ibintu umengo ni bito bito, mugabo ni kamere mbi umuntu akwiye guheba kugira ngo yorohereze abo bari kumwe. Ni vyinshi bavuze: ubwivyi, ubusuma, kwicana, ubusambanyi, ukwifuza. Umuntu arashobora kwifuza ibintu birenze, agatera uruhagarara, ugasanga ni kamere yiwe yo kwifuza ibintu. Ahejeje kwifuza iki, aca yifuza n'ikindi, ugaca usanga mu rugo birononekaye, kuko hadashobora kuboneka amahera yo kugura ibintu vyose twifuza, ibintu vyose wifuza, kwifuza ivyo abandi bafise, kandi kumbure wowe utabishikira, ataburyo ufise. Nico n'icaha, ni ikintu gishobora kuguhumanya, kikakubabaza, kandi kigatera ingorane n'uwo muri kumwe mu gihe cose uriko urifuza ibintu udafise, udashikira. Kugira nabi, umuntu ashobora kugira nabi uwo babana, umuntu ashobora kugira nabi uwo bakundana canke umugenzi. Ubugunge, kwikunda, urashobora gusanga uwo muntu afise kamere yo kwikunda, uca uvuga uti none jewe iyi myaka yose y'ubuzima ko nasezeranye yuko tuzobana ubuzima bwose, tuzotandukanywa n'urupfu, iyi kamere yiwe y'ubugunge yo kwikunda nzobana nayo gushika ryari? Umuntu adashobora gutanga ibintu atabanje kuvuga ijambo ribi, umuntu adashobora kubona ko ari ikintu gikenewe ngo agikore bikenewe, abone ko bikenewe, yama arinda ko abanza kuba urubanza kugira ngo atange rasiyo, kumbure hama harinda kuba urubanza kugira ngo agure iki kintu gikenewe mu rugo, yama harinda kuba urubanza kugira ngo arihe amahera y'umukozi, abakozi bakora mu mazu, hama hariho urubanza no kuriha minerivare y'abana, hama hari imanza nyinshi y'ubugunge. Umuntu w'ubugunge rero ni umuntu atera uhagarara cane, nukuri ni ubuhumane bubi cane. Ivy'isoni nke ni ibintu biteye isoni, ni vyinshi twovuga biteye isoni: kwambara ubusa, kwifata nabi, kuboregwa, gukora ibintu nyene vy'isoni biteye isoni. Umuntu ubona umugore w'umuntu canke umugabo w'umuntu adakwiye gukora, ijisho ribi, kuraba umuntu nabi, ibitutsi, kwa muri kuratuka umuntu, mutuka, mubwira ingene areha, mubwira ingene asa, mubwira ingene ameze. Ivyo bintu vyose iyo ni violence, ni kubabaza umutima wiwe urababara cane. Rero iyo ni kamere mbi cane. Ubwibone, kwibona, kubana n'umuntu yibona, akantu kose aribona, usanga ibintu vyose ashaka kugira ibintu n'ivyo adashoboye vyose ugasanga agomba kwibona. Ibi vyose ni ibintu bihumanya umuntu, niko Bibiliya yatubwiye. Ubupfu turiko tubisoma, mwibuke ko turiko tubisoma muri Mariko igice c'7 kuva ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 23. Ubupfu, ivyo bintu vyose ni ibintu bihumanya. Rero tuze turaraba mu buzima bwa misi yose, umuntu wese yikontrole, arabe ikintu gishobora gutuma
mugenzi we agubwa nabi, abireke kuko biratera uruhagarara. Ibibazo nyamukuru rero c'umuntu kiri mu mpwemu yiwe, niko twariko turavuga. Ivyo ni ibintu bikorekera mu muntu. Kubera iki Satani atari we ingorane yacu nyamukuru? Dufise kamere y'icaha, naho Satani yokurwa mw'isi, icaha nico cakiva mw'isi. Ntivyokunda kuko deja icaha catanguriye kuri Adamu na Eva. Satani yinjira gusa aho abonye intege nke, aho yugururiwe umuryango. Ni ukuvuga ngo igihe cose aronse ahaca, aca muri iyo kamere yawe y'ubugunge, aca muri iyo kamere yawe y'ubusambanyi, aca muri iyo kamere yawe yo kugira nabi, aca muri iyo kamere yawe y'ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu, aca ngaho. Mugabo hariho ahantu ateza kuronka aca kugira ngo akwinjire. Rero ni ukuvuga yuko dukwiye kuba maso, turakwiye kuba maso kugira ngo Satani ntiyinjire, kuko nitwe twumugurira. Burya na Eva, usomye Eva igihe aja kuganira n'inzoka, yahaye umwanya inzoka. Iyo adaha umwanya inzoka, burya inzoka ntiyari kumunesha ngo imukonvenke. Umuntu agukonvenka kubera ko wamuhaye amatwi, wamuhaye umwanya. Hari ibintu udakwiye guha amatwi, kandi uvyumvise rimwe, ukivyumva uca wideplace ukava aho hantu, uwo muntu mukavanako, kugira ngo ntava gukonvenka ngo akwijize muri ico kintu gishobora kuba ari kibi. Umutima utunganye ni uburyo bwo kugumiza Satani hanze. Ni ukuvuga ngo iyo dutunganye, Satani tumugumiza hanze, ntashobora kutwegera, kuko ntaho yoronka aca iyo dutunganiwe mu mitima yacu. Ni ukuvuga ngo ibitanga Satani araraba ahantu hari intege nke, agakunda ibintu by'ibitangaza nyene by'abantu bibere mu ntege nke, ariko arwanya abakora ubugombe bw'Imana. Igihe cyose uzokora ubugombe bw'Imana, Satani ntimuhuza, arashaka kuza ukabibona, ukamwigizayo, ukanka. Rero ugasanga birakenewe ko tugira Imana mu mitima yacu, kugira ngo twame tumenya, tugire impwemu ya discernement, yo gusesangura, yo kushishoza, kugira ngo turabe ico kintu mbega kivuye ku Mana canke ntikivuye ku Mana. Rero ivyo bintu canke iki kintu ndiko ndakora, nimba kitavuye ku Mana, ntikiko kirabangamira abandi. Abo turi kumwe bariko barabangamirwa, umugore wanje canke umugabo wanje canke umufiance wanje canke umukunzi wanje, ntibiriko biramubangamira. Ibintu byose bitavuye ku Mana bitera uruhagarara. Hariho rero kwiyorobeka, kugira hypocrisie canke yego no kwiyorobeka nyene, kwishushanya, ivyo navyo nyene vyugurira Satani imiryango. Birugurira Satani imiryango kubera yuko ni ibintu vy'ubwirasi, vyo kwishahiriza. Twabisomye muri Bibiliya ngaha, ibintu bidatomoye mu vy'ukuri umuntu adakwiye gukora. Naho ufise ivya mirenge, mugabo ntiwoja ngaho ngo wishime, wumve kuri umuntu adasanzwe, wirate, ugira ibintu bitabaho. Oya, ni vyiza yuko ivyo bintu, iyo kamere tutayigira, kuko nta n'icivuze, ntacimaze. Reka turabe mu vyakozwe n'intumwa 5, vyakozwe n'intumwa 5 ku murongo wa 3, turabe ingene havuga. Petero aramubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe uhenda mpwemu yera, ukisigariza ku biguzi vy'ishamvu yawe? Urumva rero ni igihe bagurisha, mugabo bababajije, barabesha, we n'umugore baravyumvikana, babeshera rimwe kandi baciye bapfa. Rero ibintu vy'uburyarya, uburyarya ni bubi, burashobora kukononera ibintu vyinshi, kandi burashobora kubabaza umutima w'umuntu muri kumwe. Uburyarya birashobora kubabaza, kuremera, ikaba ari kamere canke kamere nyene imuremera ubuzima bwose, kwamura indyarya. Ico uvuze sico ukora, uvuze ngo ngiye aho ugiye ahandi, uvuze ngo ndaje ugiye guherayo. Ibintu nk'ivyo n'uburyarya biratera ingorane cane. Ingorane yo kwama ujakariye icaha, kuba umuntu ajakariye icaha, kwama uri mu caha utakivamwo, ucihanuki ugisubiramwo, ivyo bavyita kujakarira icaha, kandi
biratera ingorane cyane abo muri kumwe cyane cyane ntibagubwa neza. Reka turabe muri Matayo igice c'16 igice c'12 ku murongo wa 43. Reka turabe ingene havuga Matayo 12 kuva kuri 43. Twumva ingene havuga ngo impwemu ihumanye ivuye mu muntu ica ahatagira amazi, irondera uburuhukiro ikabubura, ikavuga iti reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo, ihashitse igasanga igaragara ikubuye iteguritse, ica igenda ikazana izindi mpwemu ndwi ziyirusha ububi, zikinjira zikahaba. Ivya nyuma vy'uwo muntu bikarusha ivya mbere ububi, niko bizoba no kubiki gihe kibi. Urumva yuko ingorane yo kujakarira icaha bituma naho wirukana Satani, umva ubwa mbere bamwirukanye aragenda, agiye arakuvamwo, mugabo iyo agiye ngo agenda ahantu hatagira amazi arayerera, arasubira akagaruka akaza kuraba aho muri yanze aho yaba muri wa muntu adahinduka ngo amara amazi, ikagaruka isanze ngo hakuburitse hasa neza, ikigenda ikazana izindi zifise inguvu nyinshi. Urumva rero ko ari vyiza yuko tutajakara icaha ugifise ihane, kandi Imana ni nziza irababarira. Gutinya gufata ingingo, kuvuga utiyumviriye, kutarimbura kuvyo urimwo ari bibi, kw'ivyo urimwo ari bibi, vyugururira Satani inzira. Urumva Satani afise inzira nyinshi acamwo. Turavye muri Luka 22, turavye muri Luka 22 kuva ku murongo wa 31, twumva ingene havuga 22:31 gushika kuri 34, ati Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye ngo ukwizera kwawe ntiguhere, nawe niwamara guhinduka uzuremeshe bagenzi bawe. Aramubwira ati mugenzi, niteguye kujana nawe no mw'ibohero no mu rupfu. 34, aramubwira ati Petero, ndakubwiye inkoko itarabika uyu munsi uhava unyihakana gatatu ngo ntunzi. Urumva harimo ikibazo kimwe cyo kuvuga ibintu utiyumviriye, harimo ibintu byo kutarimbura ivyo urimwo ko ari bibi, kuko Simoni ntiyariko aratahura, yafise ikintu mu mutima mugabo akibaza ngo Yesu ntariko arabona ibiri mu mutima wiwe. Yarabibona utarimbura ko ikintu uriko urakora ari kibi. Ivyo vyose ni ibintu vyugurira Satani, kandi urabona ko vyamuguriye ahavuye amwihakana nkuko yari yabivuze. Rero ni vyiza ko kwimenya n'ikintu novuga ngo ni nk'umugisha. Kwimenya ukamenya ko ufise icaha kinaka. Hari umuntu ashaka kuvuga ko atacaha afise, kandi ivyaha abikora ku mwanya abantu bose babibona. Urukundo rero rwa kamere rw'akamenyero kabi nagwo nyene ni ikindi kibazo gishobora gutuma Satani yinjira, kumenyera ibintu uko ushatse, akamenyero kabi, ukibaza ngo nibabandanye ukora ibi, ngo ukibaza ngo uwo muntu uriko uramukunda. Je nabonye umugabo akubita umugore akavuga ngo iyo amukubise ngo niho umugore n'umugore yabivuze ngo iyo umugabo amukubise ngo niho aca amukunda cane. Kibaza ingene ariko arabora, ariko akibaza ngo nivyo vyiza. Ubwo n'urukundo rwa kamenyero kabi, kwibaza yuko uza gucokoza umugabo agukubite ari ukubita cyangwa uri igitenge ucuvuga ngo waronse, ibaza ko urwo rukundo atari rwo. Rero kutababarira vyugururira umuryango Satani. Ni byiza yuko tubabarira, twiga kubabarira, kuko tudahariye canke ngo tubabarire, nukuri ni ikibazo gikomeye cane, gikomeye kandi gikomeye gose, kuko biragoye kubaho udashobora kubabarira abandi, mukabana ariko ntubabarire.
n'ukuri ni ikintu kigoye cyane kutababarira, kutahanurwa. Kutababarira murashobora kubiraba muri Mariko 11:26, nitwo bisoma byose ni byinshi kubera umwanya. Hanyuma kandi kudahanurwa navyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni byiza ko duhanurwa, twemera guhanurwa kugira ngo baduhane. Umuntu aguhanure wemere, wumve yuko iyo ari umuntu agukunda uravyumva, kandi iyo ari umuntu akwanka uravyumva, kandi iyo umuntu ariko araguhanura ibintu vyo naho nyene uravyumva, mugabo guhanura ibintu bibi ntuzuvyemere. Rero ni byiza cyane ko tubimenya. Kubura umutekano navyo ni ikibazo. Umuntu ashaka kubura umutekano awubujijwe, navyo nyene birugurira Satani. Kubura umutekano, kuba nta mahoro ufise, ugakora ibi na biriya kubera wumva ata mahoro ufise, ugaca usanga wibomye, wabuze amahoro no ku kintu kitari cyo, ukibaza ngo ngo ari ikintu yakoze kuri we atagihari, ukikeka ikintu bikakuza umutekano. Ivyo navyo vyugurira Satani, ko bituma yinjira muri we akakuza amahoro, ugasanga na hypertension urayigwa canke ugwaye ikindi kintu kijanye n'ivyo kandi kumbure kitari cyo. Rero kuri umutekano naco ni ikintu gikomeye cyane. Rero kutagira indero ni ikindi kintu gishobora kugurira Satani. Kuri umugore n'umugabo, ashobora gutuka umugore abantu bari ngaho, umugore ashobora kubwira nawe umugabo abantu bari ngaho, ibintu bitandukanye cyane biteye ubwoba. Navyo twovyita ngo kubura indero, kuko iyo umuntu yarezwe uramenya ivyo uvuga, uramenya n'ivyo utavuga, uramenya aho uvugira, uramenya ibintu vyose. Ntupfa kuvuga ivyo wishakiye canke kuvuga uko ushatse. Reka turabe mu Migani 16:32 turabe ingene havuga. 32 havuga ngo uteba kuraka aruta umunyenkomezi, ngo kandi uganza umutima wiwe aruta unesha igisagara. Kuganza umutima wawe, nimba wiketse yuko umuntu yakuvuze kugira ngo bikubuze umutekano, bireke, mureka kuvuge, mureka agira ivyo ashaka, genda usenge wikarume, Imana izokuzigama kandi izokurinda. 25 bavuga ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ngo ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Icyo ni ikindi kibazo. 28 havuga ngo umuntu w'ikigoryi yandurutsa intonganya, ngo kandi uneguranira mu vyongorerano atandukanya abakundana cyane. Rero ni ikibazo. Aba bantu batagira indero, niko ndavuga, ni muri babandi babura amahoro, akabura amahoro yuko nakana nakabahuje, yuko nakana nakabakundanye, akarondera nyine ateranya imiryango, agateranya gishiki na gisaza, agateranya umugore n'umugabo, agateranya abakundana, akavuga nabi uruhande rumwe kugira ngo aganye aronke ingene ateranya abo bantu. Nukuri uwo muntu ntandera afise, harimo n'ubwenge buke, kuko ntushobora kuba ufise projet yo kugira ngo uteranye abantu, ntushobora kuba ufise projet yo kugira ngo abantu bankane, ntushobora kuba ufise projet yo kugira ngo ubone ko abantu babuze umutekano, babuze amahoro. Nukuri Satani aba yakugendereye, kandi ico nibaza ko ari kamere mbi ukwiye gutsinda, kuko utayitsinze ejo hirya y'ejo izokugwa nabi. Murakoze rero cyane, Imana ibahezagire, ibaha umugisha. Reka tugeze ngaho kubera umwanya, reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye intsinzi kuri kamere turayakiriye mu izina rya Yesu. Umwe wese arafise kamere yiwe, undi akagira yiwe, kamere nziza na kamere mbi. Mwami turasenga kugira ngo kamere mbi uzidukuremo, tuzitahure kandi tuvyanke gose. Mwami uduhe n'umugisha kugira ngo zituveko, ariko tugumane kamere nziza. Ndagushimiye ko umuntu wese yanyumvirije, umuntu wese afashe umwanya wo kumvira ikiganiro, muhe umugisha, kandi zijya kamere, zijya yumva yanse, zijya ziwe nyene yumva yanse, ndasenga kugira ngo mu izina rya Yesu zimuveko, avyanke kandi zimuhunge, asigara ari umuntu mwiza afise kamere nziza. Urakoze Mwami, ndagushimiye, uri Imana nkuru, kandi ndazi ko ubikoze kuri Imana. Izina ryawe nihabwe icubahiro mu izina rya Yesu, amen.